abarundi baramaze gufatwa nabi cyane na diaspora urabizi umuntu motifu ngo kubera ngo aba hari akabona yuko umengo agufise kububasha bwose uno munsi abaririmbyi benshi baramaze kwiganzura nivyo rero na Mona yagize ntibikunda Mona yihagaze ikawaida nyene nturaba ngo rihe ngo uragira ibikeka je mes droits hari abandi nabo bace bagomba kwima uburenganzira SOSF agomba gufatwa nabi cyarakunze cyane naramukunze cyane Mona nabijyana n'uwundi nuko nyene umuntu uzi neza yuko ufise visa tari amagenda man ubu ufise uburenganzira bungana n'ujya nyene ari muri kijya gihugu ariko wari wavuze ko ega nubu ijya beef yari mwinzigo ama beef yose yo ngani yo ngwana abamwinzigo ukasaga ya beef bese na Dramati narashoboye kuyijamwo for plantain nganza gusanga naho ne si biri serious sana nyene ni no gukubitana bibaye ngombwa ubusho no gukubitana inde yagomba gukubita uwo ivyari uravye uburemere puissance vyagira none Dramaje kundirira akavuga ati banasimbizi nukuri ko Imana uno muntu vyagenze uko sivyo je twaragiye muri studio turaririmbana hama bigenda uko tumaze iminsi dufitanye umubano mubi yagombye twapfuye Mona arama histoire yose navuga ati nibisanzwe ni entertainment namba dukeneye kubaka no entertainment sivyo turaba imbere dufata ingingo ujya umuryango wo guferinga niwo wamawuguruye kubera twamatwi twararika ibidakenewe bitwararitse n'ivyaha nivyo wumva yuko ubona yuko si dugiraniye beef bize yuko no gukubita senka za gutubarira amapine uravyumva mugabe izo beef hari abadandaza bashobora kuzidandaza dufate nk'akororo ka Fernando ka company yagombye guprofita beef yarafise amimushire mu mafaranga kugira yoronkere visibility kandi akindi company bikeneye wowe ufise visibility uri ku mwanya reka tuguprofite nuko bisigura yuko DJ Fernando yarafise kubaca inoti yose yari yiyumvira aho rero bibaza rero barakurondeye uravyumva ugaca ugara kuri entreprise ugaca harura imyaka tumaze sivyo yakademu kamurondeye arakarukira kwa manager mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabagura imiko ni jewe nyene Juste Gael kejo for Marsha ke Black Machine Black beyond the camera mwitumusaza mbega ko tuzi mu bisata bitandukanye bama bakora ikitwa auto evaluation mbega uno muziki munagerageje kwevariwa wagenze gute murabona ko hari ivyamwa byo twizeza ko umuziki uburundi ushaka kuva aho urushika ahandi ivyabaye vyose byaba vyiza canke bibi ne twobandaniriza ne twokosora nimwe tuza kuyaga n'uyu mushinga naye w'abana bashika kuri n'umufasoni umwe yego abana nituvugura bizi abana bashika kuri mugabo umupfasoni umwe yego nuko kwa kuri ahandi ndakuramutsa sibizi jambo cyane Juste Gael ndiza kumeze neza ndaho kabisa wibutse kubwira umukozi w'Imana ndi kumana adusenge yego yarasengeye Burundi yarasengeye isi yose yego ndiza kumeze neza n'umuheza gatona akavura ikibazo mfise imbere yuko mbaza oya no musinaje kukubaza banzu ndafise akantu gato kamwe nkeneye kukubaza zari indoto canke n'ibintu byashitse giturumbuka kwisanga uri muri no mwuga ruvuga yuko ari umwuga mushasha ko warashaka sinibaze ko amategeko yawo arareza gutunganya wa online na cyane mugabo ukisanga ubwa mbere bo twarabonye yagishanye n'ishobora mukuru w'igihugu utawyagisanye n'ishobora umutambukanyi wiwe mu nyuma pap ugeze mu matike ugeze mu ndege nazo ugiye gukora wa mwuga wawe wavyakiriye gute niteka ridasanzwe zari indoto je nibaza ko navyo ububona ariko gufise indoto iyo indoto rero bayarije ni gushimira Imana ariko vyongeye nima rimwe mu kiyaga c'indoto dufise yego ni gushimira Imana wiyumvise gute umunsi wa mbere ugati hari binini byabaye mugabo ubonye ati wewe n'indege ndayurijwe none mwuga wavyakiriye gute
ni gushima Imana ni ubuntu bw'Imana mwiyumvise gudakire kumenya ni umunezero udasanzwe ariko vyongeye uvuye ngaho ubuzi utagiye mu vy'indege ahubwo ubugiye kurondera amakuru y'abantu hamukaba uvuga ati nkeneye yuko n'utari ngaho aza kubona ibintu amakuru aje ku mwanya kandi tubane muri bino bikorwa urumva ubugiye ku kazi okay yego ni cyayi cyizere rero n'uhereza abantu bari kubaca mu makanda yawe ni byiza ni umwuga mwiza umwuga mwiza cyane cyane yego sawa nyibariza ibyawe twarutse kuko bya entertainment biriko birubaka udukeneye icyizere gusa yego turi ngaho uno mwaka uri kusa n'urangira uno mwaka muri no muziki wawubonye gutega simbizi umuziki uri ahantu heza cyane turashima twarabonye ibintu byinshi biduha icyizere nkuko ndabivuze bihere kuri wewe yego nawe utaba mu muziki cyane muri no minsi ukora ibindi byago hariya mugabo ndazi neza yuko umutima wawe uri no muri entertainment impamvu rimwe rimwe unatwibuka nawe ukaza kutuyagisha uvuga ati none mwiho bimeze gute ngaha kurazi neza yuko niyo wahereye kandi ni mu rugo aho uzohahungira uzogenda uzunguruka yari ugende kuyagisha abana kana banaka ugumenye yuko hanyine uzokwama wahagarutse so novuga rero yuko icyizere kiko kiraza ku bantu bafise imbono ku bantu babona kure urabona neza yuko icyizere ku bantu bafise imbona kazoza kuko nkaje mbonye ati Juste Gael arurinde garagiye DJ Fernando arurinde garagiye Dramati arurinde garagiye Satubi byari byaranze arurinde garagiye nawe je kuri jewe simbona ijya ndege mbona icyizere ati kumbe bya bintwe ko turaharanira sinzi ko yibuka umunsi wa mbere twicara ngaha urazi hari igihe mpora nsubira mu biganiro twage turakora aravuga ati kumbe binabintu twarabivuze ati nibi twarabivuze hari ibintu usanga twaravuze imbere nkacengenda ndabibona rero bica bimpa icyizere gusa ahantu bigiferingira ni bwa bwoba butarabavamo kuko la majorité y'abarinzi presque bose bakorera ibiteramo mu mabare mugabo nabonye Mengo Sadbi arafise igiteramo mu Kanyosha nambo vyibuka kera mvuze ati ndiko ndavuga ivyo ucibuka vibe yari hari kubikera zara za kwa Makasi za kwa Ndihariya kwa naho basika haba mu kabare mugabo ubare bunini apana ubanza usanga nk'ubagenda kugiramwo y'amasho y'Iburaya uravyumva so hariho concert yigeze festival sindi kwibuka festival de independance fizo yigeze gukora kubera ahantu yari gukorera hari hanini ya cyane yaratinye kuyakora kubera communication yari down hari muri 2023 urumva mugabo wibiraryoshe yuko kubona abaririmbyi bu bariko bagarukanye wa muco bamaze kuva online cyane ubatamye kuza baritegurira n'ama concert ico ni ikintu kimwe je ndiko ndashima nizere yuko mu mwaka uzaho bizoba ari byiza gusumba yego mu mwaka uza azoba ari byiza gusumba yego urabe icyo bita uravye ngira anyamuziki umwese ku ruhande byagiye biraba uvyakira gute hari cyo umuntu 2024 azokwibuka kuvyabaye no mwaka novuga yuko uravye kuri buri muririmbyi urabona uno mwaka nkuko nameje kubivuga no mwaka twaronse abaririmbyi benshi bagiye barasohoka urumva hariho sinzi ko bibuka projet yitwa Indoto Festival yari tegwa na Sadbi mu myaka yahera hari ibintu byinshi yabibona nk'indoto nkuko mpamvu nakubaje kuri kibazo cyawe kuri rya kayawe yo kujya hanze utwawe n'akazi uravyuka ko muri Indoto ya Sadbi nawene zari indoto it was a dream ya ndoto ya dream mugabo no musi urabona yuko iyo dream irikiraba ukuri ikiraba dream indoto za dream ziriko zirabukuri sivyo ivyo rero novuga yuko uravye presque kubaririmbyi benshi bashoboye kwitahura novuga yuko uno munsi umuririmbyi barabeshejweho n'umwuga wabo novuga rero yuko uravye kumumwe haba
abaririmbyi nyene bashoboye kuronka kera abaririmbyi bararonka amahiti bagakora amahiti menshi mugabo bikarangirira kuri ayo mahiti nyene atani ikintu na kimwe mu buzima uvugute basi n'imiburiburi hari ikintu cyahindutse mugabo no munsi biraryoshe kubona abaririmbyi basigaye bafise imiduga yabo je giye twara wina Dramati ikintu cya mbere nabonye imodoka agiramo namusabye namubwiye ati nyereka turabe carte rose ndavyereza murense ko Hakizimana eri akaza akora musicien azi ko musicien n'amatari artiste hayane kuri carte rose mon frère nace mbona ati ibi ni cyashizere ushoboye kubona yambo no musi umuziki ushobora kuguhereza imodoka nk'ijya ama miliyoni menshi kujya entretien yayo ashobora kuronka ibitoro yamayishiramwo urumva yuko uno musi urana yuko umuziki uri kuraja ku yindi ntera kandi imeze neza novuga yuko ari intera umuntu wese yo kwishimira yego uko tubwira ibintu bikomeye cyane uno mwaka wari umwaka watanguye abantu bose bafite icyizere ku mugwi We Love Music yego nigi kuvuga ku bikorwa bya We Love Music n'ingende vyagenze wodusesangurira jewe novuga neza yuko je ndibuka igihe We Love Music batangura carrière solo je Fernando aranyandikiye ambwira ko nomushigikira urumva so cyo nabikoze ico gihe yari yatanguranye haro projet imwe itageze kure cyane iyo projet yari yayandikiwe na Sharon mugabo iyo ndirimbo ntiyashoboye kugera kure ipari ko yanayifuse kuri Nozenya sinzi ko bayayisohoye batumvikanye neza na Sharon mu nyuma niho yacyandukira ya projet ya Berisima ikigenda neza sivyo je navuga yuko carrière solo yabo yaratumye abantu tubamenya do plus ega burya hari abantu batari bazi n'ingene bagiye abahungu bitwa ugerageje no gusubira inyuma barababona ati We Love Music mugana ntumwe yarazi izina ryabo twagiye kumenya yuko umwe yitwa Melanine undi yitwa DJ Fernando mu nyuma benshi twari tuzi ko DJ Fernando ari mu DJ wa MB Data mugabo mu nyuma tukana Fernando undi kumbe yitwa Augusto nta warabazi urumva kubera wari umugwi uri ngamwe ukora umuziki mwiza kandi abantu bawukunda mugabo byaratumye tumenya ama profil ya buri muntu kandi higira kabiri naco kuri bo nabarinimvye baje baduha challenge baraduha challenge nyinshi ari tangazamakuru ryarakoze akazi kenshi novuga yuko harashoboye kuba amasaga menshi yatumye bamenya uribuka amadosi yabona aba KDK gusa ingorane ihari nuko abarimvyi bacu batabikora nko ku entertaining usanga nyene ari ibintu abuze indero nyene bari kuburira indero vya vrai Rosisi dive amahera nzoshaka ofete ampereyeko amayinite yanje amaze umujinga hano hano baragwira MC de la capitale comment comment ça va Uziga muri Canada ubaha kweli Ewe maze ugenda kabiri ngaruka ntawe wogenda ugaruke oya shari mwe mumenyere abagenda bagaherayo ngo ntekerera ewe ewe ndakiye ndiko ndihuta kore sana mwanda ndabona ko wababaye reka shareka ahaniriwe kwa muganga bangiriye ama examen ntiworaba ibihumbi 300 biragiye warasanze ego kubera ko ushaka kuba umeze gutyo vrema wana kuziga mu bantu bari muri ville bari branche baza makuru none raba none ajya najya vremire mbonye itanze none biriza je nagirangurishe paracetamol urasara wera ewe amakuru y'iminsi bon oya mugabo za muri MS Plus koresha MS Plus koresha assurance ureke gukoresha kugira ayo mafaranga yo assurance y'imodoka uri imodoka wewe umvena umviriza change twe tumaze 2 ans ku kazi tukoresha ya MS Plus kandi rero nta mutubura nta gipimo reka gukoresha ngo ni kweri bakora n'ibitaro presque byose uzi abantu bivurizamo ama pharmacie
iyi daboro ni iwabo urabibona hariho za salama za sokofare wowe ntiwa mu gihosha hariya kuri ku gakende irya se rafael barakorana nayo urumva ni uzo ko bosi yakararondera umuntu asiranse bogira mukorana kukazi turarenga senkani ibaze ntiyabyesana honyine deja bafise n'abaganga ku kazi wawe abajeneraliste wowe ushaka ko kwivuza ni ukuvuga urahaca bakuvura gusa ku basure babo kwivuza urisanzura none banakubiyaka kundi muganga wowe ushaka wumva kandi rero mu masosiyete yanyu bakoresha amasosiyete mato mato manini ama ONG ukariha uko ushaka hariho bya mensuelle hariho mu mezi 3 hariho umwaka ibyo bintu byo kuzura akamara sawa n'ubwo ndabaye mugabo nizo ko duhera shabana nguru uyu muti banyandiki ni hatari umuntu agwa muri Canada basaho bagasubira hatari diora ego sa akira nipo mugabo rero jembo nuri kurihuta iko ndihuta none ikorera hehe gace ikorera hajya anya iruhande kwa ndadaye urabona imebe iteka abindi September ni hajya nyene aha haruguru kwa muco hajya nyene ukagira imana urakoze urakenuye sawa MS Plus, votre meilleure assurance maladie. kuko ari nk'ibintu byabaye ukavuga ati uzitetera abanyamuziki ariko arabikora uri umunyamuziki avuga ati ari abanyamuziki nibisanzwe mugabo ukazusanga n'ivyo bintu kugira bikogwe si umuziki wari kurabikora ni kamere ukazusanga rero ivyo rero niho handi hashasaba ariko itangazamakuru haze haba ibintu byo kwigisha abantu bamenya ati entertainment nuko hama nindi mibere isanzwe nuko mugabo rero ukuntu rero ino entertainment yacu nibaza yuko ari abantu tuzuhagarara cyane muri no mwaka wa 2025 kumenya ingene umurimbyi ashobora kubaho na ingene yikwitwara ki entertain nikindi gishobora kwitwara mu mibere kuko uravye dufate nka byabaye kwa Kadikey mu mama ngaho numva hari ibindi bintu usanga hari ukunyinyurana kuba kudakenewe ngo usanga rero n'ingene umuntu ababyitwayemwo urabona ya game yacu turimwo ngaho usanga harimo kutubahana Gael umaze gukura ugasanga uri hasi ugasanga iba yaranagufashije petete kandi ugasanga aranagusumba n'imyaka mboje usanga wowe ugacugomba kumusuzugura bivanye naho izina ryawe riba rigeze ni nk'ama comparison azaba ndibuka igihe who is the best ya Fizo na Sadbi impamvu Fizo yatumye atayijamwe yavuze je nshaka kungombana na Sadbi ngako kasanga rero Sadbi we ariyumva neza yuko yo kwihanga Big Fizo par contre ugasanga ku myaka meme no kuri CV nta naho muhani mugasanga rero wewe kubera uri trend ufise abafana babo kuri Facebook bagukokeza hangana ugasanga deux fois hariho respect hariho naho turimba turi muri entertainment hariho respect runaka uzati ujya ni grand frère bigomba kumera uko harico byo byarakoreye kuri Fernando harico byakoreye kuri Kadikey bijya saga bijya saga nyene urumva kubera itari jewe ijya saga nayibona nka entertainment navuga ati baby Kadikey afise izindi projet ashobora guprefera kuvuga ati reka nduzwe nino saga sivyo kuko Kadikey n'umwanditsi mwiza arandikira abarimba indirimbo yarabandikiye ba Mama Salende Google Mam izindi ndirimbo nyinshi uravyumva bo murazi ko meme na YouTube yiwe ngo barayihakinze ivyo byose nivyerekana yuko entertainment tuba turimo ntabwo gusa iba ari entertainment gusa haba hariho n'ibindi umva harabamwe n'ubugizi bwa nabi naho rero hari ngorane yaba tugira entertainment 100% nta ngorane mugabo uzawumva ngo bamuhaye shano ngo ntuze ngo yagiye gutobara amapine ya naka ngo yagitiki nani bya Gusto ni amabigwamwe imisi yose Gusto urumva ngo Alvin Smith yagiye kumutorera amapine umva ivyo ntabwo iyo ntibari kiri entertainment ibintu byo bad boy kuba bad boy ibintu byo gangster muri no ntuzenya muri game apana game ni mic kuri mic ikintu nakivugiye kuri micro nawe we ja kuri micro nawe abaruza ukivugira mugamaze kubamwo ivyo bintu
byo gushamirana niho hacyaba rero ingorane kuno munsi ariyo mpamvu uvuga yuko itangazamakuru ahantu hose bashobora kwigishirizwa tumenye message zo turavehicula hageze yuko tubwira abaririmbyi bamenye ati number ari for entertaining abantu limite ni so rero ifo pa yuko aya ma entertainment yacu bibaye ibintu byo gusubizanya inyuma. Hari abantu bazavuga ati harakadese maze kubona Afrika harakadese maze kubona k'abazungu n'abanyafrika ugasanga umuzungu we agomba gushaya bakamukwega ukuboko akamuzamura nakandi k'umunyafrika ariko araduga igiti uwundi akumusunika amukwega kugira atibuke. Iyo rero ni imikino kenshi ikunda kuba ngano muri entertainment yacu twarabibonye mu mwaka umengo mu mpera za 2023 mu mpera za 2023 niho hatangiye ibintu by'amasaga rukasaga ya Bface na Dramati narashoboye kuyijamwo for entertainment nganza gusanga naho ne si biri serious sana nyene ni no gukubitana bibaye ngombwa ubushobora no gukubitana. Inde yagomba gukubita uwo ivyari uravye uburemere puissance vyagira wara neza yuko karo side imwe kumva nk'ubu nkakijyagiye ni Bface yari ya posting indirimbo ya Dramati naca futa verse yiwe urumva harabaye induru nyene urumva amamenasi urumva ubona ati none ibi bintu bigeze nga sivyo mugabo iyaba izo saga bazikoresha mu kugira lo minimum bamenye baduge wana nk'ubu ariyo hari abantu batari bazi ega burya nta publicité mbi ibaho nta publicité mbi ibaho ukera gusa kumenya gusa voix de sortie yayo none nta bantu baza bahereza ameraneri nati ngo nabatuke kamuha ameraneri ni ntarazi ko afise umunwa mubi akaja nkagatukana ebana akakwambika vyose kandi ari ku kazi uti ijya bifu ya Dramati novuga urumva mu bisanzwe si bifu iba ibisi kimaze ni ya bifu y'ingimba ego arafise inzigo muri ego urumva none kuko wa mbere dufate nk'ubuntu just novuga ngo ni inzigo peut-être abantu bataramenya yuko uno muziki ari abantu beshejeho hari abantu tunze hari abantu no munsi ibyo bafise byose babikesha uno muziki babukesha zino ngabiri uravyumva uno muziki aho ugeze uno munsi ndibaza abanyamuziki bitahuye bari muri bamwe batigera bidoga utazobasanga mu uno munsi ari abarundi benshi bama kuri Twitter ma space bidoga aho tubayeho nabi tugeze uko bimeze uko nuko mugabo umunyamuziki niga kuzohigera wumva bavuga ivyo bintu uravyumva kubera bo abanyamuziki yamaze kwitahura uno munsi barafise ubuzima babayemo kandi ubuzima buri muntu wese avuga bati uko biri kose bajya abantu bakabandanya kuno kuntu ejo hameze neza uravyumva so rero usanga rero wewe uri muri ivyo uwundi mugenzaho ashaka gutibura gusubize down hapeti benshi no munsi afatishije nga mu muji baje bivira ruguru uravyumva eko c'est vrai hari umuntu avuga ati ndavuye mu Kayanza dufate nka Bface akaraba imatongo iyo hari ashaba ni Bujumbura utisha cyonsubiza hariya umuntu yabanyanga uravyumva niyo mpamvu nawe navuga ati ategeza gukingira brand yiwe aguma hagati uravyumva kuko kurumva abarimvyi no munsi baracabayeho ku munsi nta migambi yindi irengeye umuziki baritunganyiriza baracabeshejwe n'amahinkamu y'umuziki ari niyo mpamvu bavuga ati nta kajenga muri no source imwe ibintu byose biferinga niyo mpamvu rero usanga rero bisaba rero yuko no munsi bisaba yuko abanyamuziki babanza kwanza aya mahinkamu ava mu muziki ibi batera ni bwa bwoba ati hamwe no munsi je Bface nozima nzocambaho gute uravyumva mugabo bagacahabura rero mwebwe bajiste gahere mwe mufise itangazamakuru mushobora kubera ikiti ufu mugenda muri live urangura imizigo udandaza
ukabaho komisa umuziki ni wa feringa sivyo iyindi business yazo birikira aba neza ndaba example hari abaririmbyi nka Elvis Mapozi hari imyaka iheze muziki batakiwurimo mugabo duke bakuye mu muziki none munsi Mapozi ni muri aho nubona yuko vuga ati yarakoze akazina karacyahari sivyo hari umwe batatakibuka n'indirimbo baririmbye mugabo ashaka kuvuga uti uyu n'umuririmbyi yakoze umuziki igihe yaritahura arafata umuziki abo bangukanya nta muntu atarazi ko Elvis adanze impunzu ko byari bibangikanya n'umuziki wiwe barimbye nka Banko Crazy uravyibuka yuko barabakonese barabibangikanya mugabo no munsi rero ukashanga rero kandi mwe abarimbye mwe nabo nta beef ni muzigero basangamo ko wakubwira ati naho umuziki bizoferinga hano bizogenda neza wese nabonye uri kubera mutima mu migambi ariko arakora y'isi y'akanovera uno munsi rero turakeneye n'ivyo bintu bikenewe uno munsi umuntu mwenu abafisi ibyo ariko arakora n'ibyo ariko arabangikanya nabyo nta n'umunsi n'umwe uzomusanga mu mabifu niyo mpamvu rero usanga rero izi bifu twe tugira na mabifu y'abantu bataratahura intumbero y'ubuzima babona ati umuziki n'unyene atera ndatakaza afana abanye duhurira ku mutwenzi bakangurira inzoga ifu yuko umuntu ava ngaho sivyo tuje ku yindi step uno munsi birababaje kuba hari umuntu numvise yaronse diriya conseil y'Iburaya yaronse diriya conseil bavuga ngo yaronse deal mugabe karangira bake groupe ya fundraising yitikeri mushikani Buraya yari umuririmbyi umunyamuziki ego umunyamuziki na DJ Police umunyamuziki ntiyagiye mpa beef n'abantu umuziki ati indirimbo ni gwanje amaze kuririmba izahe hari abantu bibaza yuko turavuga umuziki yuko bibaza yuko ari wa wundi gusa ajya kuri mikro akaririmba no umuziki abanyamuziki bagizwe umujya umuntu wese akorera muri secteur yegereye umuziki niyo bakubwira ati droit d'auteur et droit voisin niko bazita et voisin ni vyegereye hari ibintu biba vyegereye umuziki umva umuziki udashobora kuba ivyo bintu bidahari kandi ivyo bintu bidashobora kuba umuziki udahari nk'umuziki ntushobora kuba atagitari gihari igikunda canke igitari ukibonye gusa menye ati kiye nico kuvuza umuziki cyo kubitisha abantu uravyo urabanze ko nashoye itagira ababounce ntibaho utegeza kuba abajeje umutekano kandi n'abajeje umutekano baba expert mu by'umuziki abapolisi bicara kure mugabo hajya ku matike niki nta mupolisi uzosanga urumva mugabo hari abandi bantu arabahinga mu mutekano badakoresheje inkoho izo niyigisho baba barahawe bajya babounce rero kaza wumva rero nk'umuntu ati mfise ikiraka mu Bubirigi groupe ya WhatsApp yabaye créé kujya kuntu ba créé groupe zo guterera mariage duterere naka azoja mu Bubirigi mu kazi kwabaye bwa mbere umuntu abyumva nta muntu aterera umuntu ujya ku kazi niba urabona rero hariho ico bita rero intumbero sivyo iyo aba basi nivyo mwe nivyo ntubigira official urabyumva urashobora kubigira ofisi yindi ntumbero kandi iboneka muga ntubigira abantu bose bakabimenya ati naka yaterereje ugira aje hanze uwo muntu ni inde gasimbizi sa uwo muntu ni Juste Gaël ugo munteranye n'abantu wemenya gusa yuko iyo ni inkuru idatohoje neza umusire itohoje neza nzomukubwira mfise ama preuve kusaka ejo yuko ngaho kumukubito hazoca amakuru atatohoje neza mugabo menya yuko ayo makuru general yaronse nubu nyene nako ndavugana n'umuntu arambwira ati je nakango yarasavye muri yo ni ngo aje muri sho mu Bubirigi kuko niko ndavugana ari mu boss Jire 26 live yakarambwira ati bana ngo jewe ngo hari umuntu ngo yasavye ngo muri yo ni ngo aje mu Bubirigi Chumega ati hage abaruka kuja mu Bubirigi ni bande ni Satub Fernando mu Bubirigi Dramati na Amipro Bface na Mokenzi numwe muri abo umwe muri abo barasavye intererano yo namba ari Satub yasavye intererano yo kuja mu Bubirigi kore kuvuze Satubi
sa turacari ngaho nyene we anumva ndakubwiye ati mbwa kamwe Sadbi niyo sabe ntiyari kujya mu biriki ko Sadbi ndamuzi neza n'umuntu yitahuye arazi intumbero afuma atajana na Kentpi afuma atajana na manager kijana mugabo icyo ndi cyoco na Billman Boy baragiye mu biriki nuzenya Double na Kiriko baragiye mu biriki nabonye urumva so ikiri important gusa n'intumbero yego turacari ngaho uri kuratubwira izi beef mugani wawe wari kuravuga ati bazikoresheje neza sova mu musaruro yego ariko tukiri kwiya beef nawe wagirijwe yuko uri mu bantu bajya amafaranga kugira bateranya abaririmba yego cyamakuru wayakiriye gute jewe nta mafaranga y'umuntu njya nimwe nakubwira yuko hariho ikintu bita intumbero buri muntu wese akwiye kwiha akamenya yuko inyuma y'ibi byose hari ubuzima busanzwe turimo kandi ubwo buzima tutabwitayeho bubwo umenye yuko ni wari kuravuga ibintu by'ingwa umwanya uheze kwandikisha igahera ni bwa buzima aho no munsi uheze haro pari ubuzima bwanje biheze uno munsi ubusigaye nibwo nsigaje ariko sanga no munsi n'ubwanje buzakurangira ariko tukiri ngaho nyene ukuri kwawe kuvana n'amahera baguhaye no ukuri niho nagomba kugera jewe nta conscience yanje gugo ubu muco kuvyaba mugabo nakubwiye yuko jewe inkuru ihari jewe sinoreka kugira icyo ndayivuze ko nayibonye sivyo mugabo hariho nk'umuntu ashobora kumbwira ati ino nkuru ugira ico uyivuze ko usanga iyo nkuru niri mu ntumbero y'inkuru shobora kuba ndiko ndavuga ko ni nka Juste Gaël ngaho ku mugubito hariho inkuru uvuga uti ini ligne editoriale yiwanje mugabo umuntu akagomba kugutwara inyuma y'ibyo usanzwe ukora ubona ko bidahungabanya umutekano w'abene gihugu uramubwira ati ibi naho nasanzwe ndabikora igiciro cyabyo ni iki ivyo bibaho uravuze ko ari amafaranga ya Dramati nta mafaranga ya Dramati nigeze njya oya nta mafaranga ya Dramati nigeze njya ahubwo nariko ndabereka intumbero y'ingene ibintu vyokogwa kuko Dramati asohoye indirimbo ari gwiwe none nsigura ingene Dramati indirimbo yiwe basi reka ndeke kwasa kwa Dramati basi ikiganiro surukura kinkoresha yego none ndafise duro kugitora nje kugishira iwanje wabisavye nabigusavye mini emission yiwawe ikiganiro cya Juste Gaël mugaba yikureheje ubu no chanza dufate nk'ubu nuko no shambwira umusaza nuko yene basi histoire nuko yene yagenze hama cyo ucira urubanza wewe si Juste Gaël urikura nkore kigero Jesse Mavumba Chembwira cameraman umusaza nti mpereza ayo masanamu sivyo hama ngashangenda kuyaposta jewe wewe c'est vrai ndimu ni jewe bari kurabatse mugabo ndafise droit jewe kubwira ati mfutira ivyo wafashe n'uburenganzira bw'iwanje mugabo cyo sifise uburenganzira bwo gutora ivyawe ko ntabishiri wanje kandi ari ivy'iwawe nivyo rero vyabaye none Drama aje kundirira akavuga ati banasimbizi n'ukuri kw'Imana uno muntu vyagenze uko sivyo je twaragiye muri studio turaririmbana hama bigenda uko tumaze iminsi dufitanye umubano mubi yagombye twapfuye mona tumaze kwanza ngo life energy ivyo bisaba kunye usubije nyuma mano usubije nyuma mu frère bon bifesi na gaci ni Gaël bimbajije bo yarambwiye mva mona twapfuye mona urumva okay arama histoire yose navuga ati nibisanzwe ni entertainment nirabivuga uku bifesi nazo kubibeshuza nawe ntazo banose impamvu yo kugaruka muri media ega nuko twe nuko akazi gakogwa mon frère wowe namba umaze iminsi utari kuravugwa gukeye impamvu garuka muri media nuko bigenda uravyumva so rero amaye makuru kambwiye atebara ngiki gitoro
shika genda ukorane na Gael nengaho gamwene wacu ngaho ariko umushikanira ukuri hamaze nyene nkanamurondera Bface ngamubwira ati Bface hari amakuru Dramati amaye uravyumva niyo siyo mugabo je Bface nyene akambwira ati nukuri indirimbo ni ya Dramati Samazine Gabi urafise uburenganzira bwo kuyipostinga no icyamubabaje gusa nuko nagiye muri media we ashaka ko ndamushigikira kandi yari mu mafuti mwega cyabazwa nuko gusa Dramati yamaye igitoro none kumpa igitoro ati vanga gushikaye ga James imburugi ngani mfenga no abwati ivyo ntibiri muri gahunda zanje kandi biraza kundirangana jewe nka Bface nayo mubwiye nk'umugenzi namubwiye ati bana burya rero kauri mezuku uravyumva mugabo urumva rero naragejeje kubahanura ntabwiye ati rero ngaha rero vyiza murabe mu bigenza uku hama nyene cyarangiye nyene Dramati aciye bugufi nta kundi rap yudanye aciye gahonda ngo kumutwenzi arakarimbisha agiriki hano bavuze ati simbizi muraba neza ari mu bateye kuko wari wansi ko Dramati ajya kumutwenzi mon frère kubera impamvu je nayo namuvuze ati ntibikeneye kwajayo n'uburemere bwa credibility hajya Dramati yatakaje abafana benshi cyane kubera bijya bintu egizi bifu nakubwiye yuko ibi bintu abantu barabigira personal barakora ikintu d'une part hariho abantu bamwe bamaze gutahura entertainment uno munsi baza ati Dramati ni akora iki izo entertainment ati baba bari ko benshi nk'abategetsi bo bamwe bakubwira ati ngo bari ko rondera ngo ama views agateme baramaze kugakoresha mugabo c'est pas le cas kuko nushobora kuba uri muri ivyo kumva umuntu ngakurunkiye abantu ngo kwaze kuzomera uri kuri podium ivyo Bface yarabikoze ntibyabaye mu ijabe none gijagi ntuze barafise hajya urunani umengo barafise bya urunani mugabo urumva nuko mu nyuma barahoberanye mugabo novuga yuko kujya guhoberana nakugereranije nihoberana rya Fizo na Sadbi igihe Diamond yaza muri 2019 byari the same kubera umwe muri mwe bwarahasigara urumva muri beef iyo si ivyo gusa n'igihe Fizo na Sadbi bahoberana igihe cyasho bakora kuri namba yari yateguwe nandi hajya bimwe akora kuri stade imwe Bface yabwira ati ibifana byacu imwe yatuka abafana nzi kuyibuka iyo concert hari concert yageze gutegurwa yari yateguwe na Beirut yabereye hajya kuri stade hajya hanze abantu abafana ntibaza nifyo nijya kwera Fizo na Sadbi bari bahoberanye mu gihe itangazamakuru yari imaze imyaka ridandaza beef yabo baramaze kugerageza ngo bagarukane beef byaranse niyo mpamvu navuga ati ko dusubiye kuronka drama na Bface tugomba kandi turonke izindi content ndakumva neza ukeneye amahoro muri entertainment mu entertainment ega bayita ni divertissement ariko wari wavuze ko ega nubu ijya beef yari mwinzigo ama beef yose yo ngani yo ngwana abamwinzigo bari inzigo kabisa abafana baragwana bijya ndakugeta ama beef ntituje kuri Bface na drama gose none nitwumvise ibi byaba DJ Fernando na ntuzenya na Gusto yuko hageze igihe umwa akitiza umusheri wundi biraba urumva kandi bari beef kandi hari bindi bintu rero namba dukeneye kubaka no entertainment sivyo turaba imbere yangwa ihera bwa buzima urumva hariho ama empreinte tubwirizwa gusiga tubeho nk'abazobaho ubuzima buzahera mbwa kandi duce dukora nk'abazopfejo none nambuzi kuzofejo usiziki nako ndumviza ikiganiro kishyasavye yakoranye n'umumisi yitwa Totoris cyo iganira yuko imwe ibintu byinshi nta kintu nakimwe gishasha abantu bahungu ariko barakora kuja hanze byamye mon frère mugabo urashobora kuraba ati nako ndumva amateka y'abantu ngo babukuru Gerard
ba Dolphine baririmbyi ba kera nkumva amateka ngene bageza France zandi bagiye gukora ibintu bikomakomeye sivyo mugabo uno munsi wo gutumuka bwira ati okay nk'uburogira ati ugide kugira investigation k'iyo mwanya ati ngoma ndabajya amazina yose bacanco wa Miss bandi sinzi ko yarabonye ama video bacanco wa Miss bari za Hollande bari za he ugenda urabe ubu uyi ni ahe ma empreinte basize imizi gusa twumviriza ku radio kandi tabinjiza amafaranga dodotere zero turobeka gari niwe twigeze guhurira mu nama n'umushikiranganje en 2022 ariko arabaza ministre ati none ko twumvise ngo kantu tuzopfa tutarakariyeko dodotere umva ama kazama imiziki yabe yarakoreshejwe muri ibi na biriya byinshi mugabo nta kintu na kimwe nubu nta kintu na kimwe nubu wakubwiye ati hera ukumva umuntu afite amateka manini umviriza CV yiwe ni CV ndende jewe niyo mpamvu muri irebe best influence barasajye CV ndende ngakuyibaha kubera CV yanje ni ndende ibyo maze gukora mugabo ubuzima usanga umuntu abayemo nibuhanye na CV rero ibyo rero nibyo bintu dukwero guhindura ukumva umuntu ngo yaragize ibi mugabo waraba ari umuntu yagize ibyo nivyo bwati none yaferingiye rero tuko amaduferinga kandi dufise hariho inzira kandi duhari kugira dufata ingingo ujya umuryango wo guferinga niwo wamawuguruye kubera twamatwi twararika ibidakenewe bidakenewe bitwararitse n'ivyaha nivyo wumva yuko ubona yuko si dugiraniye beef biza yuko no gukubita cyangwa zagutubarira amapine uravyumva mugabe izo beef hari abadandaza bashobora kuzidandaza Tendazi neza igihe kandago example iri très simple urana DJ Fernando igihe bagira beef na Kadikei yacyasora indirimbo yitwa Kazima Imana Inkunda hariho entreprise ifise amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi iyo entreprise yaramurondeye je navuganye na DG wa entreprise arambwira ati twamurondeye DJ Fernando tumugirire produit urumva ba profise beef urumva ndiko ndajagagaye kwa bavuga bati iyi entreprise ni shasha sivyo bafise ama produit mashasha bakeneye yuko baca baprofita muri yo saga bisigura yuko DJ Fernando yarafise kubaca inoti yose yari yiyumvira kwa barabona neza yuko hamwe ijya video ya Kazimana Inkunda ubigeze muri Prido combien de millions y'ababo rero ni statut zirenga statut mingozi ma 5 na matari 6 yego uravyumva cha wibaza abo bantu kuba ni entreprise ikora ama produits local kandi ashobora no kuba na ma produits localement kandi ina exporta hanze uravyumva nukuri baramutelefone DJ Fernando ijambo yabishuye yababwiye ati vugana na manager uvuga ko ari professional indira gato mbanze nkwe energy bisaba navyo nyene kumenya navyo bisaba ko mbanza kunywa energy ko bisaba ingufu zidasaga mon frère jewe ndakubwije ukuri ngaha mu gihugu cy'u Burundi nta muririmbyi numwe afise umumanager abarimbyi bose bafise utugwi ko kurondera ingene babaho bafise utugwi twabateka mutwe gute nta muririmbyi bafise umumanager bavyo wewe urondewe n'umuntu agera 2 miliyari sivyo wewe ufuma wigira namba rero yakurondeye hama manager wawe ujya umwe umukagwi kawe kwabateka mutwe ujya uza kumuha raporo ivyo mwayaze nabariye kuko la majorité y'abantu yitaba manager batubuza amadiri menshi kubera bobo barashika imbere y'aba boss bafise vision bagaca baja mu bintu bita ivyipfuzo ushika imbere y'umukire utarariha inzu utarariha inzoga kwa DJ Paul benshi bangwa amadeni n'uburagendo mukoresha ikiganiro DJ Paul udugerera muri P Club urazogenda mu biro bwiwe akwereka ama envelope afise uravyumva usanga afise amadeni kwa Paul bafise amadeni ntuzenya wewe si rana n'ikigongo DJ Daddy hajya muri Maribu
urabyo usanga bari noji buzuranya amadeni ba upfa kuronka gusa izina buzeho za gusohokera Maribu gira ramideni ukenda ajya ugaca wicara ukitereka ngaho ubu ntibakinye ibikazi bazikora baze amadeni yabo kubise neza bingana amaboki turacyari ngaho nyene sasa mon frère wowe urashitse umuboss araguhamagaye umutumye kwa manager sivyo d'abord nakubwiye structure yuko atamu manager numwe hari kwera management bugisaba byinshi isaba abanyamategeko isaba avocat isaba marketing isaba abantu benshi uravyumva ivyo byose nta muntu numwe abya nikimenya amenya iyo bageze kuja hanze uzoyibona yuko ataba manager bafise kubera yurira indege ari toto moya urumva mwene wacu igihe sabina bwa manager ni Kendrick ano nyene bajanye ni Dubai muri Sweden ntibajanye iburayi ntibajanye sivyo DJ Paul yakimanaginga drama niho bajanye iburayi uravyibuka uravyo DJ Paul nawe n'umudandaza hajya afise abavoka afise kila kitu uravyo Crystal ndashaka ko ari management kandi Crystal even ijya Crystal DJ Paul arafise kuyaga n'uwari wese kandi bakayaga ivyunguka ndakubwira yuko rero abandi baririmbyi bose kwa DJ Paul amaze kudandaza umuziki twavuga ati yadandaje umuziki uwundi muntu afise umumanager ni Happy Fam na Vishurov uravyumva mugabo abandi basigaye abangone ba DJ Fernando ngo bande nabande nutugwi twa turi kumwe ni gang y'abateka mutwe kugira barabe ingene babaho rero bibaza rero barakurondeye uravyumva ugaca ugara kuri entreprise ugaca harura imyaka tumaze sivyo yakademu kamurondeye arakarukira kwa manager harabicamwe ife navyo inde tabijamwe barinze basangira risharone wakane n'ugoreka kujaye ivyo byarabaye none babyivuga ama space ni yabaye risharone abivuga ingere bamusangira na Gusto wasanga yarakeneye kuduga ku izina rye oya hapana sivyo afite n'ama video yabo turi ngaho nyene mofe rero ivyo ayo makanda guhaye bavyo wo ukanga entreprise kakurondera ukayigarako uravyo aho rero nizantumbero tuko turatakaza uko tubwira ibintu bikomeye mu bindi vyaranze uno mwaka ni kuja hanze twarabonye abaririmbyi bagenda hanze Billman Boys Fernando bande ariko byose byaragenze neza yego nimwe mu byatangaje vyerekana yuko uno muziki ufise abantu bashobora kwihagararako n'urugendo concert yabaye ya Mona na B-Face bagiye hanze wavyakiriye gute Mona guhagarara avuga ati ndafise amadwanage ego bijya ni bimwe nakubwira hari cyo tubwira kuri Mona ikintu no kubwira cyo nuko ni muri bya bindi bekana yuko igame yacu muziki wacu uri kurakura hari iyo iyindi ntambwe uri kuraja harimo no kwitahura kuri ko kuraba ama eshek tumaze guhura nayo muri no entertainment hari abantu ama eshek ababera icigo oron kuko hari ama eshek amwe munatokwemera ko yogumayo abarundi baramaze gufatwa nabi cyane na diaspora urabizi umuntu motifu ngo kubera ngo aba hari akabona yuko umengo agufise kububasha bwose uno munsi abaririmbyi benshi baramaze kwiganzura abarundi sisa baririmbye gusa uravyumva nta muntu sinzi kurayibona yuko batamuntu kera urabizi neza yuko ari nk'umuntu je nuko Imana mu diaspora ashobora kuntelefona ngo tuyage iminota 5 tuko turayaga ibintu bezi kera ari umuntu sinzi peut-être hari umuntu ashobora gutelefona ugasanga agomba kuyagisha isaha yose nkukumengo we ari muri pause hariho n'indi ngeso bagira wavuye hariya aje mu kazi kiwe yaronse ico kiruhuko aramba ari cyo kwezi kumwe agacaza Gael uri kurahangayika ngaho uri kuripambanye gasanga umugwe muri ko murayererana wari kararuhuka mugabo kwicira akazi
novuga rero yuko ivyo rero umurundi yamaze kuvyitana kujya kwa bamona gene yo position yafashe suko bimeze uku ngwaro ntegereza ko bigenza uko wore nibwe nakubwiye ati aho turi ko turaja turafise ikizere ko hari uburorero bwa bake dufise mugabo n'ubundi burorero bubi bwabo dufise dufate nk'akororo ka Fernando ka company yagombye guprofita beef yarafise amimushiremo amafaranga kugira rero nkere visibility kandi akindi company bikeneye wowe ufise visibility uri ku mwanya reka tuguprofite nuko uri ku mwanya reka tuguprofite nuko nyene gaye aruzobone ngo abantu ngo baze ngo bakene guca ku mugubito ngo nuko ngo bagukunda oya nuko uri ku mwanya none babonye bakoresha na president bakoranya na premier dame wagiye ndi kumana no murundi wa mbere afise aba followers benshi ngaha kuri YouTube mugabo bakarengera YouTube yiwe akavuga ati reka nkorane kwanza nagaye uravyumva ugati agaheragezweho reka nanjye nje kwa gaye ndabigisha kwa gaye si urukundo baba bagufitiye kada uravyumva niyo mpamvu rero umaze gutahura yuko atari urukundo bagufitiye ariko guprofita ari umwanya wawe urimo rero ntushobora no peut te laisser faire nivyo rero namona yagize no peut nta bintu bikunda mona yihagaze ikawaida nyene nturaba ngo urihe ngo uragira ibikeka j'ai mes droits haraza mfise visa muri passport yiwanje aha maje twaragiye muri Tanzania bazavuga ngo batanzania ngo barafata naba barundi ntabyo numva ivyo bintu c'est faux benshi bagomba kuba mu gihugu cy'abandi illegalement ugasanga wugiye mu gihugu cy'abandi hari ibintu numvise ngo South Africa ngo ahantu bagenda wewe winjiye mu kinywabi nta visa office ndafise umukozi wanje yarinjiye akarinjira South Africa ageze gutaha ya telefone y'idemu yorize kumutegera kwa aeroport mon frère yafunzwe yamaze mu gasho mengo 3 à 4 mois bamubaza ikibazo ati wewe winjiye ngaha gute turabona neza kutashe mugabo ntitubona ingene winjiye urumvaga mon frère rero umuntu uzi neza yuko ufise visa tari amagenda man ubu ufise uburenganzira bungana n'ujya nyine ari muri kijya gihugu niyo mpamvu rero nkamona hari abandi nabo bace bagomba kwima uburenganzira SOSF agomba gufatwa nabi cyarakunze cyane naramukunze cyane mona nabijyana n'uwundi nuko nyene uzi neza yuko ufise kandi sinzi ko uraromarika kino kintu uribuka neza tuko turakora ibiganiro tuvuga ivyo by'amaviza ingene bazogenda uravyibuka tugikora ibiganiro hariya mu Gatunguru ntubara yuko bagenda bakagaruka erega suko ngaha ngo hoba hariho hoba hari income ndende mugabo no fait que bagenda bakagenda baraboneza neza yuko ivyo baronkera ngaha barafise ikizere yuko ejo bishobora kumera neza gusumba tugomba dushana abasoze yego nibihe vyiza byabaye no mwaka twobandanye niho ibihe bibi twovamwo mu majambo avunaguye ego ibintu vyiza twabayemwo muri no mwaka twonabandanya umuziki twawukujije qualité urana yuko no munsi basohora imiziki myiza kandi ahanini novuga yuko abafana abakundina cyane cyane batokwitwarika kubibyo byaravuzwe ku muri entertainment cyane ahubwo ivyavuzwe bibahe icigwa sivyo kuko nivyo umuntu yokorerako ndakunda gutanga example y'amamarke wara nk'iyo appareil yawe ufise ngaho naho novuga marke yayo mugabo urazi neza yuko hariho iyindi version ihari mugabo dose zikora kumwe mugabo ari indi bagenda barameliora kugira bameliora ni mu vyigwa baba bararavye ati iyi geto yisohora yari imeze uku peut-être yarashofa yaragize uku bakagenda barakorije novuga rero yuko nuko twokwegeranya amayerero yose ivyo ndakubwiye example by'abagara ku ma entreprise ugasanga uratakaje diriyo uravyumva ibyo bintu umva abantu bagombye gufatwa nabi ukuna hariya nico tubigira tubishire nk'inzigo canke iki ahubwo bituyicigwa cyo kumenya ingene twereza intumbero yibikurikira ndagushimire cyane Simbi naye ndagushimiye gose wagize neza nawe wagize neza gaye reka nabashimire ndabashimire mwese byo murimwo iki ni igice cya mbere twahagaze cyane kubyageze neza n'ibitagenze neza ariko vuba cyane mwitege ikindi kiganiro ciyaguye cyane
kuri mikro yari jewe nyene Juste Gale behind the camera mwita umusaza ndabwira nti ivyavugiye nga ni bike mu vyabaye ariko tubabwira tuti tuzofata umwanya wiyaguye ndabwira ati baba cha la vista uraushulo mushulo ushula none